Muri irya minsi Yezu agarutse hakuno mu bwato, abantu isinzi baramukikiza nawe aguma ku nkombe. Haza rero umwe mu bakuru b'isinagoga yitwa Yayiro, abonye Yezu amugwa ku nyundo aramutakambira ashimitse ati, akigeme kanje n'ubu ko bakacikanye, ntabaruze ugankorereko ukankoreze ku kuboko gakire ntigapfe. Yezu rero ajana nawe nabo abantu igihugu bagenda baramubandanira ko ijya nino. Hagasangwa harimwo umugore yaramaze imyaka 12 agwaye umugongo. Yari yarigeze kwivuza ku baganga benshi biba mbere rivyo bimusonga. Yari yagize ukubikokorera no kubura mitende byagwanya ariho vyunyuka. Aho yumviye ivyo bavuga kuri Yezu amuca inyuma mw'ishengero ry'abantu amukora kumutamana. Aho hose yibwira ati, ninahigwa ngakora n'umutamana wiwe nzoca nkira. Buno nyene ya ndwara icirayonga, kandi nawe yumva mu mubiri wiwe ko yakize bwambumuga. Buno nyene Yezu aca yiyumvamo ubushobozi bumuvamwo, arahindukira mw'ishengero arabaza ati, ninda nkoze ku mpuzu? Abigishwa biwe bati, ubonera ishengero ry'abantu bagenda barakugwako, hanyuma ubaze ngo ninde ankoze ku mpuzu? Ariko we areraguza hose kugira abone umwe yari yamukozeko. Nyamugore we yarazi ibyabaye, ubwo buramutekera aza arajugumira yikubita ku nyundo ziwe aramwiganira vyose. Yezu nawe aramubwira ati, ukwemera kwawe kuragukijije mwananje, igira amahoro ukire neza ubumuga bwawe. Ataraheza no kuvuga, abantu ba wa mukuru w'isinagoga baraza bamubwira bati, umwana wawe yahwereye, ntibirigura zembagiriza ubusa umwigisha. Yezu yari yumvise iyo mbitsi, abwira nyamutware w'isinagoga ati, ntusimbwe n'umutima, emera gusa. Araheza ntiyagira uwakundira ko bajana atari Petero na Yakobo na Yohani mwene wabo na Yakobo. Bashitse mu nzu y'umukuru w'isinagoga, Yezu abona abantu bikubita irya nino barira bavuza amaruru. Arinjira ati, ugogwa munayo marira n'ivyiki, umwana arasinziriye ntiyapfuye. Nabo baramutwenga. We rero abataramuye bose hasigaza se na nyina b'umwana n'abari bamuherekeje. Araheza yinjira aho bari barambitse wa mwana, amufata ukuboko aramubwira ati, tarita kumi, bivuga ngo haguruka wa mwigeme ndabikubwirije. Buno nyene umwana arahaguruka aragendagenda, yaramaze imyaka 12. Baraheza bo barumigwa bwumigwe. Yezu arabihanikiriza ashimitse ngo ntihagire uwubica n'ikanda, ababwira no kugaburira nyamwana. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Ejo hahise umwanditsi w'Izaburi ku Bahebreyi yariko aratwigisha kugerageza gukabura muri twebwe ubutwari bwo kwizigira Imana, afatiye ku bakurambere bamwe mu kwemera, bagize ubutwari mu kwemera bagaheza bagacika abantu bakomeye ngo bari abantu bagoyagoya. Inguvu z'Imana, inguvu z'Imana, ubutwari bw'Imana buza muri twebwe kuko twizigiye Imana, tukayiha urukundo rwacu rwose. Mbere rimwe n'abantu bagashobora kwibaza yuko turabasazi. Ndibuka ngomba kuba patiri nigaho kuri Saint Esprit, abasore twangana basohokeye nyene kuryoherwa, boite, amagume twarimwo, bakumva ati ushaka kuba patiri wewe? Ati
ati ugomba kwiyicira iki? Gaca ndababwira nti ndatahura yuko mudatahura ibindi mwo nanje. Gasanga we hari ikintu cyo kwemera gishobora kukubamwo, uwundi yakuraba uko amenyereye abandi bose, uko amenyereye ibintu uko bimera, ntagutahure. Mugabo nawe kumva uti nanje harimo izindi nguvu, numva yuko nciye kubiri nazo nzoba nihemutseko, nzoba nihakanye jewe nyine. Kenshi ubutwari buza gutyo, kumenya kumva icyo ushaka ubwa mbere. Twarabizirikanye ejo, biragoye ko ugira ubutwari bw'ikintu utumva icyo ushaka gushikako, utumva neza aho ugeze, utumva neza aho uvuye. Kuko ubutwari no kuvuga bukugabira uyu munsi wa none igihagararo n'ijunja, une personnalité et un caractère. Kumva uti mu buzima bwanje hariho ibintu by'intashinguka, ndabikoze ko ndatembagara ndagirira ntagisivya. Umuntu agaca agira ati bihako ndabikora ko hari igihe bigira biti mfuma nemera gutanga ubuzima bwanje hako ibi ndabihemuka, kuko ndabihemutse ko kazoba kambanye. Ivyo bintu ko amatubisaba mukama, na cyane cyane muri ibi bihe nkuko nyine tubona abahebrei barimwo by'agapfungu byo ugomba gusubira inyuma mu byo mu bwuzure bwa kera, kandi barajabukijwe mwiremwa rishasha mu bwuzure bushasha. Hari igihe umenga ibihe birasutse, ibintu bigoye by'amageragezwa by'agapfungu, birasaba yuko twicara tukaganira n'Imana, tukibaza tukagira tuti mbe muri aka gapfungu nibihe ibintu by'intashinguka ntashobora gukora ko ndabikoze ko n'ivyahuha byose bica bihuhuka. Agaca tubwira ati rero ubwo rugendo simwe mwarutanguye mwenyene. Uyu munsi mbere bandanije akagira ati mukikujwe n'isinzi ry'abandi bantu benshi, musangiye uwo mutima wo kurondera Imana y'ukuri, abatarayibona n'abamaze kuyibona. Kuko burya Imana si ikintu turondera rimwe ngo tube duhejeje, si ikintu womenga turaronse turatsinze baduhe diplome turaronse igipapuro cy'umutsindo. Oya, Imana urayirondera ikakwiyereka, mugabo kongera kandi ikagusiga, ikegera imbere kugira ngo igumi kudugana gushikanye aho yaguteguriye. Yose agira ati rugo rugendo ntimugire ubwoba, ntimucike intege, ntimuri mwenyene, hari irindi sinzi ry'aberanda. Aha muribuka inyigisho yose y'Ekleziya itubwira yuko hariho iyindi Ekleziya yo mwijuru y'aberanda, abo bavunyi bacu tujana nabo. Sinzi umupati yagize gucanga aradusigura ati jewe ndafise komite y'abantu mwijuru, igihe cyose ndi mu bintu bigoye ndabahamagara nkabwira nti gira komite d'intervention n'ingoga. Ejo bundi yarandungikiye akamesaje ambwira ati akagwara karamukomye aragenda kwivuza, acambwira ati tipati ntugire ubwoba, ati nabwiye na ya komite yanje iri ku kivi. Ni nabo rero abo bantu baberanda, atari uko tubambaza gusa, mugabo mu gukubitiza agatima kuri bo, tuzi nabo nyene ibintu baciyemwo by'amageragezwa, bikadutuma natwe twizigira tugira tuti erega natwege birashoboka. None ko Imana idahinduka, ko yabibagiriye nabariya natwe birashaka kubitugirira. Ariko hejuru yabo bose mwumvise ingene yavuze ikintu gikomeye cyane, ati guhoza amaso umutima n'umwitwarariko wacu kuri Kristo, kuri Kristo. Reka tuse tubisoma uko yabivuze. Akagira ati kandi nitugira umutima rugabo mu gusiganwa muri gwa rugamba tugenewe. Tugire Kristo. Mwe wese ari urugamba agenewe, apana ugwigoma hariya muri Kongo, ngo mu buzima bwiwe hariho urugamba agenewe. Ko ari gusanga umenga turiko turasamarira izo zindi ntambara ziri kure yacu,
tugasamara kuziwacu zikomeye, kandi igihe tuzigwanye neza nizo zindi zica zita inguvu. Ntimwibaze ko izi ntambara tugwana aha muri Surejo narumvise abandi bariko bararugwana ukundi, bariko baratumatuma k'abapfumu bo muri Surejo bose ati muzi dukorane iyi ntambara tuyirukanishe ubundi bubasha bwacu. Mugabo tukibagira yuko ari yindi ntambara ikomeye ihera ahantu kure mu mitima yacu. Ihera kure mu mitima yacu, kuko abo bantu ntibashobora gushikira imitima y'abantu ngo bayihindure bayigire mishasha. Kagira ati muri gwa rugamba tugenewe duhanze amaso Yezu we ndongozi y'ukwemera kwacu. Mwumvise ikibukiro ca kane mu kibukiro vy'umuco aho kiva, babantu bivugisha ngo iyo si ishapure zanye Bikira Mariya. Mwumvise ko gishingiye mu ijambo ry'Imana. Ikibukiro ca kane tuvuga gute mu vyibukiro vy'umuco? Duhanga amaso Yezu. Abantu mutavuga ivyibukiro vy'umuco, nimubona ko mwiyima ijambo ry'Imana kandi mwiyima ikintu gikomeye. Ikintu gikomeye kitwibutsa yuko kugira ngo dushobore kurokoka, kuzotabaruka intambara z'ubu buzima, mwe wese arabizo mu buzima bwiwe. Hariho ibintu naho wogira amadrone angana gute, naho wogira amashari ukagira amatekinike y'intambara angana gute, hariho ahantu udashobora gutsinda utari kumwe na Yezu Kristo. Kuba kumwe na Yezu Kristo naho no kuba kumwe nawe ubwa mbere mu ntumbero yiwe, mu mutima wiwe, muri mutima wiwe. Kukumenga uyu munsi intambara turiko turagwana ziriko ziradutitura, ziriko ziratumungwisha ivyiyumviro n'umutima, ahubwo tukabona tuti tugwane nyene, tumarane, twicane, uzosigara azosigara, uzopfa azopfa. Ukumva yuko harabuzemwo nta mutima w'ubuntu gihari. Nitubona yuko ukuri kotsinda ikinyoma, ko umuco wotsinda umwijima, ko ubutungane bushobora gutsinda akarenganyo. Musanzwe niyo ntambara, ni ntambara z'ivyo bintu ivyo nyene meje kuvuga. Iyo ntambara rero izotsinda ubwa nyuma abazi guhanga amaso Yezu Kristo, abazi guhanga amaso Yezu Kristo. Kuko hari iyo onyi izo tugwana z'amageragezwa y'ubuzima bwa misi yose, mugabo hari yindi ntambara izikurikirana n'izifatanye n'izo zose, imwe ya nyuma y'ingingo ya nyuma ufata ku buzima bwawe. Hamwe utegerezwa kujabuka ukava muri ubu buzima ukaja mu bundi. Uyu mwanditsi agacagira ati nimwihebure kuko ntimuragwana gushikaho musesa amaraso. Kagira ati utwo turimwo turacari duto, rindira ngo ya kidogo, iri imbere irahinda tukudutera ubwoba. Mugabo abagomba gutubwira ati ejo nihaza imbere nibikomeye ntimugire ubwoba, kuko nabajya bashesha amaraso amaratiri sibo bigwaniye, n'umukama yabagwaniye kuko bamenye kumugumiza ku mutima. Tugumije umutima kuri Yezu turashobora kugwa, ariko tukavyuka tukagenda tugana intsinzi, kuko wenyene arabizi. Hariho ibintu wenyene atatugwaniye nitwo biva imbere. None se yagize ati tutari kumwe ntacyo mugushoboza. Hariho ibintu tudashobora kuvyimarira atari we adutabaye akaseruka akagira ati rengana kibondo, rengana. Uko mwumvise Yezu arafise umutima w'ubuntu, aho waruzi uti jewe karabaye, akakubwira ati humura ahubwo waharashe. Mwumvise iri jambo ryiza abwiye uyu mukenyezi yamukoze ko, ngo Yezu akumva ububasha bumuvamwo agaca baza mu bana ati ninda nkoze ko, atugacagira ati abantu bose bagenda barakubandaniraho nawe ivyo bintu baza. None aba bose bagukora kurusha ni bose bagukoze ko, mugabo wako Yezu arazi uwamukoze ko vy'ukuri.
ugukora kuri Yezu si ukumukora ko ku mpuzu bisanzwe. Ugukora kuri Yezu si ukwa muri mu vy'Imana bisanzwe. Nuwo mutima umwizigira uti kajya kantu muganira mukuri, kajya muvugana muri sincerité mutima wawe, kajya niko kamukorako. Kuko uyu muntu yavyibwiye umutima wiwe, si ukuvyibwira gusa ngo biramuhagurutsa aja kumurondera. Kenshi ubu turabibinebwe mu kwemera, ugasanga turipfuza ibintu mugabo ntiduhaguruke ngo tugende kubirondeza kwa Yesu, ngo tubirondere mu buzima. Eputani watubwira ati ngo nimusabe, agacongera ko ngo iki ama ako kana ko nyene muvuze mwiruka, nimusabe mugacongera ati nimurondere. Uyu mukenyezi yabisabye mu mutima wiwe, aravyipfuza mugabo arahaguruka aragenda kurondera Yesu. Birashika yuko Yesu wenyene nawe nyene ashobora kuza yizanye kuko yumvise umutima umuhamagara, akaza akugana, mugabo handi ntakagira ati ingo. Kandi naho aza hari yahana gusigira akagira ati urashaka kuza, tera intambwe, shika, ingo, karibu, kaze, shika, wifuza ko no kugirira iki. Uyu nawe yamukoze ko arumva ko akize Yezu, agira ati vy'ukuri yo niwe yankoze. Kabandi bose bampundara ko nta n'ikintu na kimwe bagize kinini, ntibashitse ku mutima wanje. Uwankoze ko ngo ivyo wavuze ngo vyankoze ko. Voilà, uwamukoze ko neza n'uyu atamugwa ko nk'abandi bose bamubandana ko, ariko ari uwe yamukoze ku mutima. We acaza jugumira yibaza ati karabaye, aramara aranyica namuhumanije. Kuko umugore yabari muri ico kiringo c'ubutinyanka, uyowe ntibwanahere yagira ati je narahumanye narageseye, ibintu vyanje ntibihagarara, ni igihano Imana yampaye, none ngiye gukora ku muntu w'umwerana ndamuhumanije. Kuko ico gihe biyumvira yuko naho yicaye nica akoze ko cyose, urumva ko vyari biremereye. Yezu akamuhamagara ati ahubwo humura, subiza umutima mu nda, umukama yakugiriye ubuntu, genda umuntu nahaza, ahubwo genda ukenguruke, genda ushime, genda mbere ubwira abandi ubuntu bw'Imana. Twarumvise jingene akijije umwe gitero ngo ashaka kumugendanira, akamubwira toya, uba ahubwo subira mu bawe ubabwire ubuntu bw'Imana, ubabwire yuko Imana si yamigabirije ubwa mbere kubacira imanza, si yamigabirije ubwa mbere kuca ibaremeka amashahuri, ahubwo niyije kugira ngo ibakura aho hantu kuko na mwebwe mudashobora kuhikura. Uyu mukenyezi ngo yari yagize kwitura abaganga benshi ngo bamufashe, ahubwo bitera vyunyuka ngo bari banamusonga bamara kutwiwe. Nibiki mu buzima ushobora gusanga narirutse hirya no hino, ndabaririkiza gushikaho umenga vyose vyananiwe, naragiye no mu maekute yose, ababerge bose beza, abapatiri, amarotrete menshi, ndagenda no muri kanguka, hari abantu basigaje guteramira kugira ngo bahure n'igitangaro, byose biranga. Ntukira ugambere kubera ivyo, ukira ugambere kubera ingingo y'Imana. Ingingo y'Imana ntuzaho muzohurira, ntuzi umunsi muzohura, mugabo mukama akagira ati guma muri iyo ntumbero yo kurondeza ingingo y'Imana mukuri no mu rukundo. Imera n'imperuka, Imana irabona uwuyirondera, ngo abambaza izina ry'Imana bose bazokira. Amen.